Yesu nabwira umusazoze yego azoba ari dimanche oya rero tukiye ukabuze gucara bati bwa kabiri ukuze kubwa kabiri ukabuze gucara bati kubwa kabiri abatijwe hehe na Tanganyika abatijwe kweli So hello guys, hello. Ndibaza abantu bazenza muhereye hose no kubona kuri micro ni kubona Clovis muri JAYC studio, JAYC TV. Ushobora kuba JAYC studio kuko byose birahari. So rero no munsi wa Mungu, umunsi mwiza cyane aho twabazaniye abaririmbyi baririmba biracika aririmbi ni gospel. Indirimbo mpimbazamana mu kirundi ciza. Rero mbere ko tutangura ikiganiro cyacu reka manze ndabaho umwanya bidondore komsa kugira ngo abatabazi bashobora bamenya n'ababonye mu ndirimbo zitandukanye kuri YouTube zabo ni urashobora kwandika sowers ushobora kubona ni choral ikora neza choral iva mu ntara ya ni Uganda ni ntara okay cyane ni komine Uganda ni Cibitoki munara Cibitoki komine Uganda. So reka tumati wa mwanya kugira ngo bidondore mbe duhere umukenyezi kadore kuri amusore w'ubwana muri yana ndagira kutera kumwigeme no munsi atumuma yabwira abaza bidondore abaramukije kwanza hama gera mikro kira kumve neza kazina banyita Nishimwe Anita niyo mazina abavyeyi banje banyise Anita zina ry'ubuhizi naryo knife too. So reka duhundi umusore wacu ngaha amaze bidondore nawe. Ego murakoze cyane kazina yitwa Bonere Humugisha. Bonere Humugisha. Abakira wewe mu baherera. Mbona je ndakiri nubwo abasore biwanje. Zayi wanje. Okay, muraho ikaze muri JAYC basaza. Murakoze cyane. Namwe mashaka kutubwira akazina kanyu. Ku kazina jewe nitwa Niteka Juste. Ego niyo zina ryanje. Naho nusa akazina kuhitse. Ni aya? Akazina kuhitse. Frere nawe turakwakiriye. Murakoze cyane umikazi. Kandi abona ko mugowe neza. Ku izina nitwa Frere Ayishaki. Frere Ayishaki. Uraze Trezo. Nitangwa navuze ko umunsi turi dimanche. Umunsi uragende yazo bari rende. Uraze chavuga gute? Oya. None ndibaze yuko ibintu bihinduka. So guys, rero tumwumvise yuko ari abasore. Mwese muracari biyabaga. Mukiri biyabaga. Murabajene. Ibikangara. So murabona yuko ari abana bashushe, abana bafite igisoro cyashushe. Babikora neza Trezo. Hajya umuseso wazo wombiki. Cyakoze bansiguriye. Sinota uri carico. Abidusiguriye. Kandi twari. None umuntu yarize nikisha gisigo cyamenya byose. So turakeneye kumenya rero twumuse sowers, hajya sowers ni uri mugwayi ni igifaransa. Ari umuntu ufite sowers adatabona uri mugwayi. Cyongereza. Turakeneye ko dusigurira neza na neza. Umuntu yumvise sowers yumviki. Mu bisanzwe
umuntu yumvise sowers biragoye gutahura ataciye kuri bishuri kuko bisanzwe biri mu kirimi tutamenyereye twese kirimi cyahita cyo tukiyaga ubunyene n'icongereza cyo tutamenyereye bose twese nk'abarundi urazi ko tuvuga no muri nyuma ya kamera ubunyene hano ubunyene yavuga icongereza wenda zigana niceshegihagarara ubunyene niko biri rero sowers mu kirundi ikirundi ciza bisigura ababivyi kweki nk'iyi suko icyatumye twitwa ababivyi ni uko twashimye gukora baciye imana tubiba nyene ubutumwa bwiza imitima bukeneye ababivyi bivuye mu bivuga kubiba mwarabivye mwabivye iki twabivye ijambo ry'imana ijambo ry'imana riravuga ngo Yesu azura arazara ajya hari hapfuye ajya igihe Yesu azura arazara hari hapfuye arazara araciye ubwenge. So guys, kuko murabyumva yuko ibintu bimeze neza muri JAYC TV abana basore akiri bato gusa rero namye ndabaraba kuva bagishika hariho umusore umwe nabonye atekereje cyane ibintu biteye ubwoba ndakeneye kumenya mu mwuga ashobora kuba afite ikintu ajejwe kuko no mu mwuga w'izina abantu benshi si abonyene turakeneye kumenya harya mu mugwi arimo n'iyindi kandi ntaranamwerekana ariyizi ntaranamwija ngo nariyizi navuge yaciye yimenye Okay, murakoze cyane. none mubona Murakoze cyane. Nje muri korale by'ukuri ndafise ikintu njejwe. Sanzwe ndi muhanuzi. biragusa nibyo kuri umuntu umuntu umuhanuzi n'umuntu w'umusazi sane yamuteye abibona mbega twese urabwira umuhanuzi n'amajambo yiwe je no guhanuramo wewe hano uriya musore twumva kandi atagisombe ndamubona muzi kujya gutanga isomo nyine cyamaze kubona ko isomo nyabaki yo kuraba cyane ngira nuko yabonye amatara ari muri JAYC urumva birashikwa agasamara gatoya so guys mukora nyuma neza muri JAYC TV biraryoshye cyane bimeze neza reka rero tumanze tubashirireyo akantu gato kugira ngo mwumve yuko ariko rarima neza basi ibikorwa byinshi bigenda bitandukanye ibyo bamaze kugaragaza ku mbuga nabwiye ko ushobora kujya kuri YouTube ukandika sowers urashobora kubona indirimbo zabo indirimbo zifite amasanamu meza cyane kandi bigaragara neza ko akora muri JAYC turashoboye so reka rero tumanze tubashirireyo gatera komsa cyo tubona iganiro cyacu mubanze mwumva amajwi yabo nyimba hariho kanenge muza kubatora muri commentaire mu gihe ndavyibaza ko bamwe kanenge kuko je namye no muzi indirimbo zabo barashoboye cyane gose wazumvije no munsi ebana jewe reka tuvyumvirize hama ibindi tuza kubiyagaho mu nyuma sawa sawa rero Teresa naribagira tugashyiraho indirimbo uko hari abantu baza kwiyumvira ati ayo majwi ni yayandi muri JAYC bagenda bararongorora bagaheze agapera nka 30 seconde basi kuko barashobora kutugo turababesha ubunyene murababona nta montage zirimo reka bonyine batwiririmbire kumsa ibintu twumve neza neza ko aribo babikora baca natubwira n'ibanga bakoresha ko ugerageje kumviza amajwi yabo ni amajwi agenda umengo arasa mu gihe badafungura ibintu bimwe bafungura bimwe ndazigaho aroheruka amazi ejo n'uyamure mu gatondo n'umaze nko inshuro 8 ku munsi rero turakeneye ngo turirimbire gatoya kugira ngo uri kadukwira akarana muri umwanya abumve muzi ngene mutangura je sindi muri sinzi ko tubukuza kumera amace yo kugira ngo muri ntangure kugira ngo muri bavuga gukora mugahogo bikore mugahogo reka dutangure ego nuko mutangura oya ngiye kuba hato ni umuserukizi wabo
Yesu arahamagara. Go. Yesu arahamagara twebwe abanyabyaha ngo tuve mu nyosha mbi kuko ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuja kwa data atamujanye. Yesu arahamagara twebwe abanyabyaha ngo tuve mu nyosha mbi kuko ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuja kwa data atamujanye. Araguhamagara we wahariye kure, magarana n'urukundo rwinshi, umva iryoji y'umukiza meritongorera. Bano b'Imana abamarayika bari bororose muri JAYC TV. cyari gisigaye nagana njye nigana connection y'Imana yana ngo kuyu none ndu shaka amazi no mu gihe nyimba mu ijuru twogenda kuko tuzi kuririmba abona bose igana dufate nk'akarorero nk'Imana uvuga ati ubu mu ijuru azogenda bazi kuririmba mwishyize mu kibanza cyo murabyogenda go gusa rero Trezo bivana uko abantu babibona kuko dushobora kuba tubibona ko Imana ariko tutarayibona. ubaze wewe urafungura ibijumba ndayifungura rimwe Imana ari inyo nkunda cyane niya mu busanzwe twe nk'abanyembo turakunda cyane kubega gariya dude. So guys, ari ikintu nta shinyogera wo kuvuga, hari ikintu nashinyogera wo kuvuga bivanye n'ukuntu maze igihe kirekire ndabyihweza, maze igihe kirekire ndabyihweza Trezo. Sinigeze mvuga ati abantu basengera mu ishengerero n'iri mfise impamvu nayivuze, none birakenewe ko tuvuga. Je ndamaze kubona neza indirimbo z'aba bantu, sinzi ko arandi bantu baririmba nkwabo wagerageje kumviriza imidiho yabo, kumviriza amajwi yabo. Jega shawo ibintu by'amasengero je birangora munga je numva kumenga baririmba nk'abandi ngiye baza kutubwiye twumve uzogenda urahabi. Baravuga ko mu Katolika mu kuririmba bakoresha amanote, mu amanote hari abaririmba ngo base, hari base ijyamire. Wewe urashobora kurimba base cyangwa kumva ijwi ryawe bagashira mu marimba base, bakumvise ijwi ryawe jya mu ijyambere. Mugato aba nabo sibya bindi ngo twumvise ijwi ryawe mujangaha, mwumvise bose ko amajwi arasa bose arasa, kiretse hari ijwi naguma numva mu ijwi rimwe bitandukanye n'ayandi ijwi ry'umukobwa. None rero kasagata mukobwa uririmba base araba umukobwa uririmba base sindabyibaza. So guys, mwumvise rero aba nabo mu ishengero rya Adventiste umunsi w'indwi. Ajye umunsi w'indwi no wa muri iyo minsi tuzi umunsi w'indwi ni samedi mu Kirundi ndi kuhanga samedi mu Kirundi baravuze mu Gifaransa bo samedi n'umunsi abantu bitirirwa ku munsi wa gatandatu. Okay nakubaye ati ku munsi w'indwi ni umunsi wa kanga umbwiye ati ni samedi dogatishire mu Kirundi cingana umunsi wa gatandatu. Ndamufashije gatonya samedi nk'uko yabivuze mu Gifaransa, ariko icyo cari igiheburayo bitwa bavuga mu giheburayo sabado. Urumva abarundi abafaransa cyane naho uko gisigura ni kiruhuko. Samedi nuko dusanzwe tubizi nyene mu Gifaransa, ariko na dictionnaire abisigura neza ati samedi c'est la 7e jour de la semaine. Bibiliya bisigura muri inde Bibiliya ibisigura muri Kuvayo 20
murongo w'umunani ndakubaze uyo muhangana je siniga naheje ishuri ego guys muko murabyumva turi kumwe n'aba intellectuel ibyo baririmba n'ibyo bazi basobanukiwe batahura so turashaka kumenya tutaraja andero ya korale yacu ngaha kuko twese turi muri korale ego kudirimba yanyu ko turayizi mugihe ari imbere natwe twaririmba so turashaka kumenya hajya korale yacu mbe hajya ucurimba ijyaje jewe genda ko ndaririmba gusa ndiho ni hari amakiri ugeza mu ugeza mu makiri wanyweye amavuta menshi turashaka kumenya rero turashaka kumenya hajya korale yacu izo n'ugwaruka gusa canke harimwo abo tokwitwa abavyeyi basanzwe bubatse kuko turabona ngaha haserutse abagwaruka twatumiye korale bararobanura barungika ugwaruka gusa canke muri bwa n'ububatse kuri ico kibazo warubajije muri korale dufiseyo umuntu amaze gushinga ugwiwe n'umuntu umwe naho namuze bamwirukana ari ubu oya tuzomwirukana ntabwo tuzomwirukana ariko twese niyo tuba twimiriza nanje novuga yuko nsigaje igihe gito ni gitonya hanyuma tukaba babiri kumbura ndashaka kubambariza ikibazo kirimo kwanjye none ngo ati muri korale ngo umwe ngo niwe amaze gushinga ugwiwe amandi majambo muri korale ifise abantu bangana gute muri bangahe mwese hamwe bo ubusanzwe korale yaje sowers igizwe n'abantu bagera ku 23 ego abo nibo bari ku murimo hajya muri korale ugeze ku ndirimbo zingahe je namaze kubona indirimbo zishika kuri 2 maze gushira habona zifise amasanamu izindi nta zindi ziri ku ruhande muba mwarakoze mugabo mutarashima ku post zirahari zingahe ngo twasohoye audio na visuel mwazikoreye hanyene noneho studio nyene twitariyemo kino kiganiro mwarakunze kuba bakoreye mwarabikunze cyane guys uko murabyumva ariko dukurikirana ushobora kuba rundi hantu ushobora kuja gukorera amajwi yawe kuririmba indirimbo yawe ikaja bakora melody nziza umuproducteur akumva neza kumva uko ibyo uheririmba neza na neza ari amahiti atari amahiti yo ngaha mw'isi ari amahiti agiye gukora ku mitima y'abantu karibu muri JAYC TV barafise ariho production JAYC production urashobora gukorerwa indirimbo nziza n'amasanamu ati rero ariko navuga yuko hariho visuel na audio indirimbo ni 12 ama izibona nazo ku masanamu naho nzishika kuri 4 indirimbo 12 ni kuvuga izibona ni zingana ni 4 na audio ni kuvuga 12 zose hamwe mbega nka korale yanyu irishoboye ku uburyo cyangwa amarokasiyo nko mugiye gusohora indirimbo na bintu bari bibashikira mutokwifuza ko byosubira kubashikira bikaba nk'intambamyi kuri korale izo ndirimbo mumaze gusohora korale yonyene intambamyi nta ntambamyi kiretse yuko twifuza ahubwo rande ya kabiri izoza isa neza gusumbya rande ya mbere uburyo barova hega tubaze kwigera uburyo barova hega butuma mubona mukora zya ndirimbo musanze nyene ari igihe dukora ibikorwa vya korali kubera urabona ko turi nk'abajene turacari bato nyene hari igihe amafaranga asa nk'ayagorana tugaca turaba tukagira igikorwa dukora bakarora igihuba kimwe gusa mumaze gukora akabafasha mu nzu ibyo nibanga bashobora gusoma mu bivuga nibanga ngo ngerageje kwishura ico kibazo
ego turabajene kandi ntabwo tugena tungana kuko hariho abahejeje amashuri n'abandi bakiri ku mashuri kandi uri mu muhari uza unezererewe hariho kote abantu bato bavuga ati baraka abavyeyi babo urumva dukora igikorwa runaka abavyeyi babo barabaterera intererano haba abana bati bishoboye abana ko ino si ni kurondera ubuzima hanyuma ukuntu nyene yiroganiza kurondera nyene agafaranga byari igihe ntibagiye ko byoba ariko ndaguciriyemo kandi nakora hari ukuntu twiyungunganije hari ukuntu umuntu ushobora nyene abona hariya iwacu barakunda kurima cyane ugati twebwe turakota iparisera turarima hama ibyo tuzokwimbura tuzoshora imitahe ivuyemo urumva twarihaye ihangiro bati tukuzokora tuzoyakoresha ikingo kingana uko umugambi n'uyu n'uyu nico ugire ko ari wose turayikora ubona ko ari inyungu zirimwe burya ibintu si bya bose bifise bene byo gusanzwe ntibumve inyungu nta nyungu irenze cyangwa se ngo dufise amafaranga duhabwa ku byo tuba twakoze ahubwo inyungu turonka muri ibyo ni uko tuje dukora igikorwa c'Imana twitegembya none nko mu gihe musohoye indirimbo dufate nk'indirimbo yabatwaye dufate nk'amafaranga menshi cyane ahubwo dusanga indirimbo murayisohoye hanze bariko barayanka urumva nta n'umuntu umwe ariko arayikurikirana na ntege mushobora gucika muri icyo gihe ibyo ntibyobura kandi mu bikorwa umuntu akora runaka ibi na biriya ntabura ibimuca intege ariko iyo urose ibiguca intege ahubwo ntitwari dukwiye guca duhagarika dukwiye ahubwo guca tugira ingufu kugira dukore ahubwo ibyo tuzotanga nk'umwimbu uzokurikira bikaca biba byiza gusumba ku buryo kuko bashobora kubyanka kubera ko atari byiza birashoboka bashobora kubyanka kuko atari byiza batabinezerewe iyo bavyanse atari byiza gerageza none hagiye mu kuzikorwa mukagenda mukakigaragaza mugashyira ku mbuga inyungu muronka niyahe inyungu turaronka inyungu kuko biradufasha natwe bwa mbere iyo tubonye igikorwa dukoze tukigaragaje bakakinezererwa abantu byonyine biradukomeza bidutera umwete ego hama iyo dushize ikintu naho nko ku nkoranyambaga niko abanyarwanda bavuga tukabona bagikunze naho nyine tunezereza cyane gusumba kuko rimwe na rimwe biba biriko biranaduteza imbere natwe okay gatonya ndamunganiye mugenzi wanje burya izina rya chorale je ndarikunda cyane sinzi uko mwatanguye muvuga nkuko mwavuze ndatekereje mvuga rimwe ariko yego izina rya chorale ndarikunda cyane izina sinzi ko abasiguye mu Kirundi ni ababitsi rero iyo uri umurimyi kizira gucika intege mu gihe ibyo warimye byanse twebwe mu gihe tuba dukora indirimbo turasura ntabwo tuba tuzi bazozikunda cyangwa bazozana twebwe gusa nk'ishengero ry'abadventiste twebwe novuga yuko dutandukanye n'ayandi mashengero ikintu ca mbere cyo ntabwo dukora ikintu muri uyu mwuga wacu canke muri iyi mpano Imana yaduhaye twiteze inyungu twe dukora muri rya jambo ry'Imana rivuga ati dukize imitima ya benshi genda mu mahanga yose mubigishe kwitondera ibyo nagize ibyo nabageze rero mu gihe dusohoye uburyo bwacu tugakora nk'ibi bikorwa ego ni byiza iyo babibonye bikabanezera natwe biratunezera kuko tuca tubona yuko ibyo turiko dukora bitariko bipfa ubusa rero twebwe no kuri nta nyungu ndende ariko kandi no kugira dukora kino gikorwa nuko tuba dukeneye umutahe nuvuga ko ari umutahe amafaranga hama ku kindi kintu mari mwavuze
burya turashobora kuba tuvuga ati tugomba dukora igikorwa runaka kandi by'ukuri kino gikorwa n'igikorwa gitwara amafaranga menshi cyane rero turiyaranja tukiyungunganya mu by'ukuri turashobora no gukora ibiyede kugira kumbure turabe yuko wa murimo twagirane tuwukora hanyuma igikorwa tukagikora kikarangira ariko mu kubikora cyose ntabwo tugikora tuvuga ati twebwe twiteze yuko kino gikorwa tugikoze kizotuzanira amafaranga runaka twe dukora urumva ni rya jambo nyene ibije biza mu bugombe bw'Imana no gukiza imitima nyene kandi tutibagiye yuko inyungu yacu iriho impera zacu ziri mw'ijuru ndashaka kwanza maze ubwire umuntu wese yagikurikirana muri uwo mwanya umubwire iryo jambo kuko hari abantu ngaba bamaze gucika intege ati Yesu bavuze ngo azonga mu myaka 2000 byarakozwe mu 2000 ubu tugeze muri 2000 hari namaze kwiremesha ngo Yesu nakije ngo ya myaka 2000 yavuze yararenze ubu tugene ma 2030 tuje ma 3000 turashaka rero babwire nk'icyo jambo zo kuremesha musomera murabishoboye mutabicije mu ndirimbo n'umwanya ariko tutirengaje yuko ijambo ry'Imana tubwira yuko igihe Yesu azozira tutakizi igihe Yesu azozira ntitukizi Yesu nabwira ko azozira yego azoba ari Imana oya neto pili muri biri yaravuze gutya yiteguye ko byazi umunsi canke isaha ntabwo yagenye umunsi burazi Yesu neza yuko bazamara imisari ngaho kwisi Yesu neza azamara imisari ngaho kwisi oya nanubu turi kumwe ariko oya ukiri kumwe mu buryo bw'ingwemu gusa ibyo kuyasi ntitubyemeranya kubera ko mutabyemera bize hamwe urumva jya kandi yababwire ibyo nababwira nibyo mudushake mubwirize niyaza Yesu azoza kwisi amanza amara iminsi abantu abakoze ibyaha abakoze ibyaha batangure gusenga baje byanditswe muri ibyanditswe n'abantu je ndiko mvuga ibyo ndiko ndakumbuka ibyanditswe muri Bibiliya hano byemeye ndabyemera sinabihakana mwaje niko nabashira ngo nje ariko ibyuzi tutabona muri Bibiliya ntidushobora ubwo tugira ko byanditswe gusa yego byanditswe gusa byanditswe niho mbona je byo bimeze neza niho natwe tubona ikivuga karukuru kuko yaratubwiye yuko azoza nk'igisuma kuko yaba waruzi yuko umunsi runaka igisuma cyo gutera uca witegura ntukomera ko cimba inzu yawe ntukomera ko gishobora gutwara ikintu cyawe none nk'ubu nyene uzabatesa azoza je basiga ca bishika Yesu azoza je kuko uca witegura ubizi yuko nyine ari byo by'ukuri ubu kugera mu nzira yawe kandi wo kwitegura kubera ubwoba ibyaha byose tangura kwihana so guys mwumvise yuko ari ibintu bitoroshye cyane murashobora kuza murakurikira indirimbo zabo komsa zibafashe zibakore ku mitima abatararokoka ushobore kurokoka baramaze wakira agakiza ukaba uzi gutera bati bwa kabiri ukuzi kubwa kabiri ukaba uzi gutera bati kubwa kabiri kubera inyigisho numvise bishoboka kuba ngira ngo ari dini bikuramo je nta dini mpagaze icyo nzi gusa je abana imwe wabatijwe hehe Tanganyika Ukiyaga wabatijwe kubera iki so guys bakadukikirana ndibaza yuko wagiyeho cyane nimba ari cyo uterera mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu buryo bwo gufasha kwamamaza ibikorwa by'abajene urashobora kuja muri commentaire ukandika imbara akantu maze kubona kakayerere mu ndirimbo zabo urashobora kucisha muri wiganiro cyangwa ugacisha kuri channel yabo ya YouTube so murashobora gutumira abakunzi ba JAYC TV bakabakurikirana nabo kuri channel yanyu sinzi yuko
byemerewe bari bari bakurikirana yego cyane amahoro menshi yego sawa mugire akaje mu mabyaga bakurikirana akajya mu twababwira no kuza baratuba hafi badukorera ko baduterera mu byumviro kuko ibyumviro byari bitanye n'ibyumviro byuriya biradufasha cyane birubaka hajya mu buzima yego ipaje yanyu ya YouTube ubakeneye mubakeneye ubwira batore kugira ngo ukeneye indirimbo zanyu ego paje yacu ya YouTube wanditse sowers choir of Kabumengi ikirage ni mu myanya ninde muratahura n'ingoro ntabwo n'ikirage cyagitahura ibyo bagombye kuvuga ego urashobora gucandika muri YouTube urashobora kubona indirimbo zanyu n'ubose ari abanyinshi mugabo urashobora gufyonda kuri sabone kugira ngo nzozo barashirako gushikira niyoza ko twaragize iganiro caca nyene reka tubanze tubashimire kuba mwemeye kuza hano muri JAYC nizere n'ubundi munsi tubakeneye muzotwitaba ntakibazo cyane kandi mubandanye kwamamaza ubutumwa biciye mu ndirimbo kandi mwongera munabishyira no mu majoro pana mu ndirimbo gusa muri ziriya melodi ariko urumva jambo birandusa sinzi ko watwumvise oya nukuri mwari nubwo barigishijwe barahenzagiwe urumva barigishijwe ijambo muri naryo burya urinze usohora indirimbo burya ubutumwa buba butanze mu ndirimbo reka dushimire wowe wese ko dukurikirana kuri JAYC TV ntuzurambirwe ukaba wadukurikiranye gerageza ugire partage ushyiremo commentaire ndazi ko hari ikintu washoboye kunguka kuri iki kiganiro rero reka tubashimire cyane ciao